twikomereze rero hano ibyo ngomba yuko twikomerezaho ntabwo ari bindi reka nje ku muriri bw'umucambere nabonye ejo Yongwe yararekuwe Yongwe mu Rwanda rw'amapotre Yongwe yaramaze apfuzwa ariko azizwa ngo ibintu bijyanye no kwiba ikintu ngo c'ubundi ngo yakoreshejemo uburiganya. Ibyo bintu narabishimye cyane zo kwama ndabivuga igihugu gihana cyane mu buryo bugaragara ibintu ndabishima je nanje ndagomba yuko iwacu ni Burundi bizabaho pe kubera murabize ntabwo ari ibintu byose birekuriwe kubivugira ku mbuga ngurukana bumenyi kandi nibisubira yuko nafise abantu bakuze tuganira bari bazwi wanagomba no mu gihugu baba bazwi bari no mu bantu bafata umwanzuro. Rero hari igihe ushobora kuvundura ibintu mu ibanga by'aba pasteri bikaze hamwe ndabizanye hano byashobora gucisha umutwe nk'umuntu runaka habavise n'icemezo hanyuma nkagerageza kurondera uwo muntu w'umukuru ni ibi bintu murabibona namabwa koko nzi yuko ibyo bintu bishobora guhanwa mu mategeko y'Iwacu Burundi mugabo murashiduka atana kiwe bakoze bavuga ngo tuzobikurikirana n'ivyemezo bihari ngo tuzobikurikirana ariko sinibaza yuko nkaho hakurya nama ntatanze akaroro mu Rwanda bashobora gushira ribu ikimenyetso cy'uwitwa umukozi w'Imana yakoze amabi runaka igakomeza ivuga ngo tuzobigira ntibishire mu ngiro. Ibi bintu rero biteza ubukene mu gihugu biteza ubukene mu bantu muze muragerageza koko jiwacu ikintu cy'amategeko mana yanjye ikintu cy'ubutabera iwacu ni kibazo ca mbere gihanze ibintu byose dukora ico kiravuye mu nzira. Hanyuma hari ikindi kigira kabiri nakene mazimisi ndiko ndashigaho ikindi kigira kabiri mazimisi ndiko ndashigaho hano ni ibintu bijanye n'ubutaka cyangwa ibintu bijanye n'isi. Jovise abagenzi bashika 8 nzi 4 baguriye itongo Kigali 4 baguriye itongo Bujumbura hari n'abandi barenze turese nabo barenze ku inzi. Sasa rero muri abo 4 bose nzi ko baguriye itongo Bujumbura ewan bose barasubiye kuyakwa ayo matongo kandi amafaranga nta nubwo barayasubiza kubera iki iwacu urashobora kugura itongo murabizi imanza z'amatongo ni nyinshi urashobora kugura itongo wamara kugura itongo ugazona umuntu utazi yavuye araje aturumva ha iri tongo ryari gwanje subiza kandi waguze ofise ivyemezo ofise ibigaragara bati subiza iri tongo subiza wagenda no kuburana ukazoze rero ukabura umuntu numwe agutunganiriza no mukomye je no bahuburero bw'abantu zibeshi batsinze urubanza rw'amatongo mugaba n'uwo munsi bagiciruka uwo muntu yarahiye yuko iryo tongo atazoribaha. Ibirabizi ko namwebwe munkurikirana hano beshi murafise ivyemezo by'ibi bintu ndiko ndababwiye ibi nivyo vyeze kubwishi araza ativaho utazi yavuye kandi wabitangiye amafaranga. Ariko muri abo 4 ndiko ndavuga baguze Kigali yo nta numwe muri bo arakwa igitongo. Muzi gituma iyo uguze Kigali bakubaza ati yandikishe muri iryo tongo baguze uyandikishe muri system uyandikishe mu bakuze ukazana ivyabona byinshi bigaragaza ko iryo tongo ari rwawe uriguze ugaca wandika n'ikintu ugiye kubakamo niko babigira mu Rwanda barabizi wandika ikintu ugiye kubakamo nturenza iyo urengeje urahanwa n'amategeko iyo ubatsemo ibintu utatanze mu raporo yuko ugiye kubaka cyane naho nimba hari ikintu uhinduye muri iryo tongo ni ngombwa yuko usubirayo ukababwira uti jewe nahinduye ikintu cyose kiri muri iryo tongo kikaba cyanitse. Ni kuvuga ngo ibi rero birinda ubusuma kuko bana wogenda kuvuga ngo jewe ngo yari inzu yanje ngo yari bimeze uku kandi ivyo wakoze muri ico kibanza byanditse muri system byagora yuko umuntu yaza kwibavuga ngo subiza kandi wamaze kubirangiza. Ariko twebwe urashobora kuza kwihurira n'inshuti umuntu utazi mwibanga utitadahuguriye kajya gatongo ngo wengo yihererwa miliyoni zigusa ngo birangire mukandika kantu muri babiri. Niyo mpamvu induru z'amatongo iwacu Burundi zitigera zihera
turavye nabi no kumarana tuzomarana nituba tugira rero systeme ipanze mu buryo bwa nyabwo. Okay, hanyuma turabizi cyane, murakoze cyane. Hariho ikindi hano nagomba kuvuga no musi natondetse ibintu bitandukanye kugira ngo tuze turiga ibintu bimwe bimwe. Hari ikindi hano nagomba kuvuga ni ikintu kijanye no kuvuga cyane. Iwacu je kimaze kubona iwacu Burundi turavuga cyane. Ewana turi nakarimi akarimi mana yanjye ako turakejeje. Ariko burya bibiri bavuga ngo ni igipfuki numye kigahora ngo abantu bahita bavuga yuko ari kinabwenge. Niko birivuga ngo igipfu gihose abantu bahita bavuga yuko ari kinabwenge. Je birantangaza ukuntu twebwe haba muri Kongo canke Burundi akantu kose dukoze akadukora Urwanda mu Rwanda abo batatavyumva kumwe nabo mu Rwanda abo batatavyumva kumwe bakoreshwa n'u Rwanda abo tutavyumva kumwe n'u Rwanda rw'abatumye abo tutavyumva kumwe mu Rwanda wewe Rwanda niko kwakurishe hagarika ubwo bujinga hagarika stop ubwo bujinga nta mugabo aguma yidoga. Ariko ngiye kuraba ngaho mu Rwanda ndakura ko n'ururimi kijyane ikintu kisigura ngo bakugaye. Iyo umuntu akugaye arakuvugisha amajambo menshi. Iyo muri ko muterana ubujamba ni kuvuga ngo nta kintu muba mufise ngaho mukora. Biratangaza ko mukuza muciye ubwenge mugabo mukagwa muri induru nanu na hamwe zakugeza. We kora ibyo ugomba gukora, gira ibyo biterambere byawe ugomba kugeraho, hanyuma urindire nimba ari ikintu cyabaye ubone kuvuga. Apana kana kose mukanwa bariya muri kamona barikora basubiza. Hari ikintu cyantangaje ngaho muri Kongo, naho ambasade yo muri Kongo yarugawe. Ambasade y'u Rwanda yo muri Kongo yarugawe. Uganda bose barabomora n'aba diplomate bose barabomora b'abanyarwanda bari muri Kongo. Ari iki gitangaje nuko ambasade ya Kongo mu Rwanda igicuguruye. I like this. Yeka mana yanjye nakunda ukuntu abanyarwanda bakora. Ndabikunda pe ngo ndabisubiramo mushake mu binyankira. Ni byabo niyo navuga uti n'abantu bisengera ahubwo navuga ntabwo nibo bisengera. Mugabe problem ya byabinebwe ntibizohagarika kubatuka kubera ari binebwe. Mugabo ndabizi namwe iyaba ari nk'u Rwanda rwatanguye kugarira Kongo ambasade yabo muntu uzeya mu Rwanda, ndabizi ko na Kongo yari gucibishira mu ngiro muri Kongo igaca yugara ambasade y'u Rwanda ubwo nyene. Ndabizi nk'akarorero nk'abarya abantu nko muri Kongo bagiye abanyarwanda bagiye barafatwa. Ibara rimwe yabyumvise ko byabaye ngo ni wacu Burundi, ariko sinabibonye hose. Ariko muri Kongo barabigaragaje ku mugaragaro mu buryo bugaragara buboneka ngaho. Bagiye barafatwa ngo n'abanyarwanda babapfunge basubireyo. Bigiye bitanga u Rwanda, bigatanga u Rwanda rugatangura gupfunga bamwe mu Barundi bariyo cyangwa abakongo bariyo. Ndabarahiye mwari kurondera ahantu hose hari umunyarwanda. Muti turangura umunyarwanda hanari subiri wanyu ibyo bakoze wanyu raba abanyarwanda banugera bari kubadufatira n'aba bacu. Ariko mugene murabe baragenga bafatana n'abanyarwanda marigeze bana ngaho mu Rwanda bagenda bati namwe rero ko muri Abarundi n'abanyekongo namwe ni musubiri wanyu cak babasubiza mu hoko. Muharabibona bafata umuntu yagize nabi nabonye cyo bundi n'umunyarwanda no umukongo ari mu Rwanda yaje kunuze ku mamedia bamitani bari profete nde yavuze ati jewe ndo mukongo atereka kuba mutuka Tshisekedi mureke kumundukira Tshisekedi. Niko yavuze ari ndane muri Kongo. Mugabo ndabizi nk'ubu Imana nk'umuntu bari mu Burundi cyangwa akaba ari muri Kongo akaja kuri media akavuga ati mureke kunukira Kagame. Yo mwana wa mama wocurarura tekera ubonyene, urumva neza wocurarura tekera uzi yuko uhava wo mugwa utomewe naho baza kugira yuko uri maneko muri ico gihugu. Turasanga Imana ima niyo mpamvu abantu bafite imitima nk'iyi batazopfa bateye imbere. Kugira ngo utere imbere ubanza kugira umutima woroshe, umutima w'urukundo.
umutima utujije atari gufata umuntu umunsi zo gusa ufata umuntu umunsi zo gusa icyo rero hagiye ku ruhande hari ikintu nacyo kijyanye n'umupaka ubu abantu bafise imiryango ibiri bafise imiryango ndiko navuga doro imiryango yo kuguru twege kera twavyita umuryango wo mu rugo n'umuryango wo mu gihango ni imiryango ijya yugagwa kunzu umuryango wo mu rugo n'umuryango wo mu gihango ubu wewe wobuze yuko hariho abasuma abo basuma bakaza baciye mu muryango wo mu gihango no mu muryango mu kijyango wo mu rugo wowe ugaca ugenda ukugara umuryango wo mu rugo uwo mu gihango ukaguma wuguru ivyo birabaho mwenyene mu bitekerezo rero ugiye kuraba nko muri iki gihe mwe muvuga muti hariho abaza gutobanga Uburundi abo batobanga Uburundi ngo bava mu Rwanda muca mugenda ku mupaka wo mu Rwanda murazibira mutureka twugare aha niho boca mwibagije yuko hariho bazaredi tabarana abandi baza banyuze muri Kongo ku mupaka wa Kongo kubera iki Kongo yo mutayizira cyari mvuga nuna abantu bariko basa bamvuguruza rimwe na rimwe ubwo bari cyane batereka tugura igiharo none basi nimba iyo mipaka iza gutoba abo bantu baza gutoba mu Burundi banyuze nko ku mupaka w'u Rwanda izo ngabo zari ku mupaka w'u Rwanda zikora ikibasa basi tuvuga uko zikora iki nimba zitabafasha ngo zibarari banyuze ku butaka bwa Kongo ivyo biraza abagwanyi bose baza baturutse muri Kongo ivyo biraza none kubera ko iyo Kongo nayo mutayizibira ni ndambi n'inzigo mufitiye abanyarwanda ugisha ukuri iyo abamugomba gucunga umutekano mwozi bizo mpande zose kugira ngo abo basi bose nibahace baheri iyo bari ariko mwiye ngo bazuye umupaka w'u Rwanda uwako ngo gumuzibure kandi ariyo baguma baza bava baje gukora ibara mu Burundi wakoze gisi ni kwa kundi gutera amazi ukagumuvomera mu kintu cyatobose uvuga ngo ndiko ndavoma iyo propaganda babarundamwe mukwiye guca ubwenge mukamenya yuko ari propaganda ejo hari umwene wacu tariko turaganira ngaho murakoze cyane ejo uwo mwene wacu tariko turaganira imyandike message ambwira ngo Moses ngo wewe narahoze sinagombye ko yomenyekana ngo wewe ngurashaka ngo ariko ngo hariho n'ibindi bimwe byabwiye ibintu bibiri icyamira ngo wewe ngo hari kinda kugayira wenda ndakugayira we ibyo bintu we ntubibona ariko ntunabivuga cyambwira nti ivyo ndi kurambira je ntavuga ngaha nabona nibiki ngaha ati reka ndakubwire Moses ati burya abarundi bene wacu basha nk'abantu bapfungiwe mu gasho avuga ntoya ntabwo bapfungiwe mu gasho ati reka ndakwereka ati burya babugariye ko internet kugira ngo ntibigere babona ikintu na kimwe kivugirwa ku masosomeri cyangwa ku marezo hanze ati gusa babona ivy'iwabo babwirwa harya mu gihugu ati nico gituma ubona amayinite badugije internet badugije ati mbwira ngero mukene yoshobora kuronka 13 15 byo kugura amayinite aja kuri internet ati burabuguruka ubona buraheze ati urya n'umukino niba utarabimenya rimwe ndaraba navuga nzindabure cyabundi n'ivyo nani cyabindi n'ivyo kweli kuko ukuntu tubona amanita duga ugaca bafite umukene nunabigire gute aguze n'ubunite bw'amajana 5 babugiye none umukene yoronka 10 bingahe byo kuzagura amayinite cyangwa ubona n'ibiganiro byo kubikora iwacu Burundi ku postinga biragoye internet yahiri kwega ariko mu Rwanda rushake rumara amasaha 2 ubwo video uri postinga abantu bakoresha na internet cyane mbere murabe ni mu Rwanda bari open bararekurira kuza gukoresha iyo internet ariko iwacu baraziririwe rero simurabizi bamwe ntimubizi namwege musanga hana bizwa ngo mvuga buke ngo reka ngamanita hanaragoye namabona mwidoga ariko nta munyarwanda uzosanga ariko avuga ngo mvuga make ngibyo bintu ngo sindabiraba ngo mvuga bike ngo zurakora bigufi ni rushake be rutwara amasaha 2 ubwo video bararuraba mu Rwanda mu gihe babona yuko hari inyigisho ziri muri ubwo video kandi mama mabibonye ariko iwacu ewana reka araba gato bakaba za YouTube izozo babwiye bavuga ati ugomba gutwambura ico ni gihano mu kindi ariko bamwe ntabwo mukimenya ico gihano murimwo je nasanze ari ico hanyuma hano kamana yakandi agomba kuvuga kandi hano
ibijyanye n'iby'inyubako nabyo yo mana yanjye cyane mugaba ngo nkubita abantu mugaba ngo nkubita abantu kuri kw'Imana. Murabona hariho inyubako maze imisi niko ndarabaza Fabrice mu Burundi ugenda mufana vraiment yazanye zirya nyubako. Hari n'undi mugabo nabonye bazanye inyubako mu Burundi kabisa. Wana congratulations nambari verification numbaza verification yagize neza kuzana kile gitekerezo cy'inyubako ndabikunda pe yagize neza ndabikunda ndamusupporting. Ariko rero ikintangaje kuba n'umuturage umunyagihugu ari wakora ibirenge ivyo leta ikora. Jenga hari abarundi banyandikiye ngo heraba ngo none ngo ku Burundi ngo muterekana ngo ivyiza buri ko burakora. No, navuze ni uyu Murundi ari na mind ariko akora vyiza, ariko leta nayo cyangwa abategetsi baca baza muri ivyo bikogwa wa muntu ariko arakora ngo ivyo twagezeho iryo n'igitwa iterambere rya leta. Ni nkuko n'umutegetsi ejo yohava inyubako zizoguma zihaba. Ni nkuko na mbere umutegetsi atarahaza inyubako zari zihari. Ni nuko na mbere abubaka bamabubaka ivyo nibisiguritse ya mbere. Wowe ugenda ugafotora inzu yiyubakiwe na Chimamanda Moses ugacuvuga ngo ni leta yubatse. Diego ndavyumva twase tugize leta ivyo sinabihakana, ariko hariho imirimo nka leta nka president nk'abategetsi babagomba gukora irengeye yagindi wa munyagihugu muto akora. Hariko ejo umunyagihugu ari yubakiye muciye mugera kuvuga yuko Burundi bwateye imbere aho tubereye so down. Yego mu nyubako twateye imbere ni vyiza, mwishusho twateye imbere ni vyiza, ariko ijya ni mind n'igitekerezo cy'umuntu ntabwo ari ibintu muba mukorewe na bwa buyobozi babutuyoboye. Ivyo ni ibintu biri mu kwiye gutandukana. Aho niko navuga bamwe ntabwo bavyumva neza, ntabwo bavyumva neza bamwe hano. Hari yindi ngwara dufise ntararenga kuri aka kantu twe dufise bacu Burundi. None ubu jewe ibintu mba ndiko ndavuga ibi jewe mba ndiko ndavuga tukaba tutabihurije wocuvuga ukagwanya ibimvuze nocavuga yuko kwa n'icyo umuryango wanje wose. Nimba ibi jewe ndiko ndavuga hano kandi ibyo wewe uvuga tutabihurije nocavuga yuko ndiko ngwanya abakuvyaye bose sonanye ko wawe bose. Ariko mu Burundi twa twavise mwara yo mu mutwe ikaze, kandi no mu Rwanda rimwe na rimwe birahari. No mu Rwanda sinimubihakana, no mu Rwanda birahari. Iyi ngeso nabwo ariko mu Burundi ko biri top birarenze. Ni kuvuga ngo umutegetsi cyangwa umuguverineri arashobora gushikiriza ibintu bihushanye n'ivyo ubona byogiriye umumaro igihugu. Wowe wamara kuvuga uti jewe ntabwo nemeranije nibi bintu uyu muguverineri avuze. Abarundi umenge sizimwe byafike mu mutwe, ntabwo muraba muti koko ibintu umuguverineri yavuze ntabwo ari byo vrema. Mwembe cyavuga ngo ugwanya igihugu wewe. No, kugwanya igihugu ntabwo ari muri ubwo buryo. Kugwanya igihugu ni kugwanya iterambere, ni kuzana abakigwanya, ni kuzana abakoresha inkoho, ni kukivuga nabi. Ico nico kibazo. Mugabo nimba umuntu akoze ikosa turashobora kuvuga yuko yakoze ikosa kugatweke, ntibisubira yuko tuvuze ko Burundi bwose bwakoze ikosa. Niba hariho umutegetsi runaka adakoze ivyo ajejwe gukora ntibisubira yuko Uburundi bwose bwabinani. Nico namvuga ngo niba hari umuntu muri leta akoze kosa bakuye kumukura, ntabwo Uburundi bwose bwo buri umuntu yo musubirira kandi agakora byiza kweza ujya hari. Ndabeshe se none ubwo mbwira yuko Uburundi bwose bwabuza abandi bagabo, ubwo mubwira yuko Uburundi bwose butovamo president, ubwo mubwira yuko Uburundi bwose butovamo ministre, butovamo umucamanza, butovamo umusirikare. Kubera ko uwo musirikare yokora amakosa cyangwa uwo mukoroneri cyangwa umunyagihugu asanzwe uwo muntu agakugwa, kubera ko mutokwizera yuko muri ubwo Burundi hobaho uyundi ashobora guhaza agakora byiza. Mugabo kubera ko twemera tukagumizaho abantu badashoboye kandi twamaze kuvuga yuko badashoboye. Ejo bundi naramaramaye president avuze yuko igihugu kigiye kugera kuri 00. Izo mara jumvise munamanira igihugu kivuga ko igihugu kigiye kugera kuri 00. Abarundi mubwisha ukuri na mwebwe nyene. Hano no mugabo yitwa Ntibashake ni wakunda hano no kunuka. Mba Ntibashake hano akunda no kunuka. Muri gara mwebana abantu babwira. Ariko president avuze ngo none ko muri abanebwe yabivuze ejo. Ngo none ko muri abanebwe ngume wese aguma sahura mu vyumva. Ntabwo yavuze ngo kera mwari abanebwe.
yavuze ngo muri abanebwe. Iyo video no musi internet yanje ntakoze neza, ariko muri iyi minsi imbere nzoyigaruka no video nayo service ndayibereka. Perezida avuga ngo muri abanebwe, yongera avuga yuko muguma musahura, ngube wese yisahurira, ngo igihugu none ko tubara kiriko kijya habi nikigera kuri 00 twese ntituzohunga. Ibaze perezida amaze kuvuga ko nikigera kuri 00. Aha, uriko mutera imbere. Yavuze yuko muri abanebwe, yongera ko ngo muguma mugisahura, asubira ngo none ko tubona keriko kiratemba nikigera kuri 00 nimuzohunga. Uramaze gufata imaje yo kugura ko ubutunzi bw'igihugu buzotinda bugera kuri 00, kandi aho nyina mugaruka mukaririmba ngo turi n'izahabu. Izo zahabu zikora iki? Izahabu zitariko zubaka amabarabara, izahabu zitariko zubaka ibitaro, izahabu zitariko zubaka imiturirwa canke ama etage agezweho, izahabu zitariko zikora ibibuga vy'indege, izahabu zitariko zigura indege. Izo si zahabu. Niyo mpamvu munaguma ndababwira Kongo ibwa kwitunze, nguvise ngo ubutaka ngo ubutunzi mugere murabe abakene baburimwo ingene bangana. Harimo umuntu haza muri Kongo ngo yivye ngo izahabu, ngo burya ngo Urwanda ngo rwateye imbere ngo kubera ngo gwivye izahabu. Ahubwo iyaba ari nanavyo nkumbaza, ariko nimba ari nanavyo Urwanda rukaba rwarinjiye muri Kongo rukiba izahabu muri Kongo, rukagenda rukubaka biriya bintu vyago nabanye n'ubutaka nabanye n'izahabu muri Kongo atakintu barigezaho. Abanyarwanda bakwiye guhabwa amashi. Uwo musuma yo kubikinda akagitwara, wowe usigarane byinshi akagenda akikoresha ibintu by'umumaro bifadika, wowe birunze harya atakintu uri kubabikoresha, niwe waba uri injiji. Niyo mpamvu mubona n'abasirikare bose bagiye muri Kongo batagwana bihagije, bo bigomero by'amutungo kubera barabizi uko ari bijuju abanyekongo. Niyo mpamvu mubona bagenda biba ntariyo benshi ba MONUSCO ba ONI ba Urundi bagiye South Africa bagiye Tanzania bagiye hebagi. Ujya mu kino barimwo mwibaza yuko bananiwe kugwana. Nta muzungu ariyo ari muri M23, ni M23 yigwanira tu. Uribaza yuko ibyo bihugu byose byananira kubakubita, ariko mugere muri barabagaye abanyekongo bariyo bitwarire bijya bintu harima bigire nta kintu. Kubera ko ibyo mutavyiba ubwo muvuga yuko M23 hamwe bakuranye n'u Rwanda bo kubita Burundi, bagakubita Kongo, bagakubita Kenya, bagakubita MONUSCO, bagakubita Tanzania, bagakubita South Africa, bagakubita kashareka kubesha. Muvugisha ukuri nimba naho biruko muvuzuko mukavuga ko u Rwanda rukomeye muri ubwo buryo, wo basenya umunsi umwe wonyene mwese rukaba rubarangije rukabakubita hasi. Nimba mutekereza muri ubwo buryo kwiterambere, kukijanye n'iterambere ngahi wacu Burundi, buri iterambere rinini barizimbiye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Kubera iryo terambere rinini bimwe byava mu za Kanyaru, ibindi byava ku mupaka hariya wa Kobero, nimba ari Kobero, za Kayanza, za Kirundo. Hariya Kirundo naho dusanzwe tuzaba n'ibifungwa byinshi, haba n'ibintu bikaze, ariko kubera mwazibiye biragora yuko mujabuka muri Tanzania. Tanzania ntabwo ari gufa kujabuka, nta nubwo ari gufa kugenda kwera bamwe ni mumvana n'ururimi. Muri Kongo ho nakajagana n'umuse yuko mugomba gukora n'amabarabara. Baca baragaruka iwacu mu Burundi batangira yuko bibujijwe ko kila kintu cyashora ikinde mu yindi komine. Muri iyo minsi heze niba atari ku mwaka wese nimwahagaritse yuko ibiharage biva mu komine bija mu yindi komine. Bari muri hano abarundi dusa nk'abo turi mu bihano. Muvugisha ukuri ntabwo mu mwaka uheza nimba nubu nimba bitakiriko bahagaritse yuko ushobora gukura ibiharagi ubivana muri komine ubijyana mu yindi. N'isukare wala bararahiye yuko isukare uyikura muri komine uyijyana mu yindi komine, kugeza aho bagenda baharurira n'imifuko baha ikomine nk'uko umenga bariko babaha kukayiko. Ibaze prizo. Ndababaza abanyarwanda nimba muri ngaha abanyarwanda birabujijwe yuko ibiharage wabikura Igisenyi ubijyana kabasha mvuge ubijyana Kigali, hagati mu gisagara Kigali. Ivyo byo baha mu Rwanda, ivyo byo mu Rwanda byo baha yuko isukare bitarekuriwe kwikura mu yindi karati. Ivyo mwabibonye he kwisi?
ariko iwacu we yoye we bahagarika kandi aho nyene ugiye no kugura isukari twarikaye sizi ko babihagaritse uyu munsi ariko mu mezi 8 cyangwa 6 aheze ugiye kugura isukari wagenda twayikaye werekanikaye ngo ko wakoze ibikorwa rusange wagenda twayikaye ngo wereka murabona nk'akarorero ibyo wacu mana cyari gihe you know cyari gihe je numva nishavu nkaba nkarira reka navuga kane gatoya hamacyo tunangiza hani ikintu ngo mvuga n'ibya 2040 bidasivyo inamba atarivyo reka nabereke mugere murabe muri Amerika mbere muri Amerika ariko njya kure je nabona hanga uburorera aho nyene mwama mugirira ishavu aho mu Rwanda mwegereye nyene ngaho mu Rwanda nuze Paulo Kagame kumaka uheze Paulo Kagame aho umwaka wa 2024 wagera yaraje kuri televiziyo y'igihugu ati banagwana kazi Imana bagirire neza muri umwaka turangije twageze kuri ibi twakoze inyubako izi twazanya abakinyi aba twaranguye ibi aradoma kibyo baranguye bakoze arabivuga bijya babigiye muri systeme y'ibintu wa mutegetsi yakora siko no muri Amerika na Biden agenda kavuga ati baturage ba Amerika ibyo twageze ko nibi abarose ubuzi bangana nuku ibyo twagize nibi tugishika ku butegetsi twakoze nibi ivyarangutse nibi ba abantu bari smart ngaho tugeze Burundi yes ashimwe amen okay Imana ivuga ngo mutanguye ngaho gusigura Bibiliya batangura gusigura Bibiliya ibyo Nehemiya yakoze atangura gusigura ibyo Gideyoni yagize ngene mu mara y'amuje ko mwijoro bari Bibiliya baraheze urumva rero ngaha ngo muri ya ntego dufise ngo ya 2040 Yesu Nazare reka mabwira bijya ni bya bindi perezida azorinda ku butegetsi atana kimwe abakoze kuko ariko abizeza ibintu bizokogwa tagihari ariko waye mubura ubwenge waye mubura ubwenge nta muntu ariko yanka igihugu ariko izi vision sizo kuberiki atobwa ibyo ariko arakora muri ibi bihe ahari ibyo yaranguye cyo wundi havuye abyandike abyerekane ngibi mu buryo bugaragara pana mu magambo kubera twebwe iwacu mu Burundi dukunda kuvuga gusa mu magambo urumva ngo twakoze byinshi ngo Burundi ngo burakize ngo Burundi ngo nta nubwo bugisega mu mwanya mugace mugaruka mukavuga yuko bugiye kugera kuri 00 abanyamahanga bumvise indimi muvuga kwari zibiri zidasa kuko Barundi ni ya probleme dufite ubu jewe ndaje ndavuze nga nje wahanda umukire jewe ndakize nawe ngisega jewe ndatuze ivyo muravyakiri ejo nagarutse ni aha nukuri kw'Imana ndabona yuko ngiye kugwa habi ndabona yuko no kuri banki ni franga imeri ashari giye kugera kuri 00 ubwo mwafata yuko ndi n'ubwege cyangwa tabwenge ngira ubwo mwavuga muti iki kigabo kiriko kirivuguruza no kwiyemera byonyene ubu rero namwe ngo turakize ngo Burundi ngo sinihambere ibyo muzi gushwiragiza n'ugwanko gusa ugwanko no kubiziterambera bagomba kurigera ko ibyo murabizi nk'urya muguba Dinamo warugiye hariya mukawubuza ibyo murabizi kuza kuvuga ngo Rwanda niwe mwasi wacu ibyo murabizi kuza kuvuga ngo shirira ibyo murabizi kuza kuvuga ngo fata inkoni ngo mucungane ibyo murabizi byonye n'ibyo murabizi ibyo murabishoboye. So imagine ngo muri 2040 muri 2060 namwe ngo ameni hava undi mu president zoza ni mubize yuko bazoba bafise vision imwe kubera ko iwacu nko muri Afrika
bitandukanye no muri Amerika kenshi na kenshi systeme yaho ntabwo ihinduka kubera ko iyo systeme ifiswemo n'akaboko benshi. Ni kuvuga ngo umuperezida ahavuye ubundi arashobora kuza akubakira kuri ya systeme ihari kubera cyoshobora kuyisenya. Bitandukanye natwe i Burundi kubera perezida niwe bafise ibintu byose mu ntoki. Mu bihugu by'Iburayi perezida arashobora no kweguzwa, ariko iwacu i Burundi ndabizi ko bitokogwa kubera perezida niwe bafise power zose mu biganza. Rero ibyo kuvuga yuko azoko hari ibintu bizokogwa muri 2040 yegereje gusohoka azaguma babwira ko ari mwebwe kibazo n'ubu yamenya bivuze akaza ni mwebwe banebwe nimwe mudakora nimwe mutuma ubukene bugira nimukore mwebwe avuga mwebwe mugabo babijeje muri 2040 bongera